uno musi hari umuntu akubona muri arena uri kuratwenga wasaze watamvye waryohewe makyumvira ati umukobwa afite umunezero udasanzwe ariko ntiyomenya ko hari ubuzima babaje wigeze gucamo bugoye cyane bugoye bro ngari tumukomera nirihe sino bakundi perfect mugabo je nizera imana mu bintu like bashaka ndi muri arena n'abantu benshi basenga imana abati imana ndaza kuronka amahera sinzi ko nza kuyaba kandi nkayaronka kandi biciye justement nizo nashaka kubwira like abantu ari twafashe imana nk'ukumengo imana utegereza kwamahuya wowe n'imana relation yawe n'imana ni wewe nayo ugaharurira ku bintu wowe wa muntu yambara impuzu ndende ni wakijije kuri wewe bon ya hariko hariho je nambara impuzu igera mugabo izo nta nabe bihuriye n'imana yanje nta bihuriye that's just me muri komate nimuza guhuza n'abantu aho hantu okay just sina ivyo bavuga n'ibindaba ukora kuri aparance kabisa yavuga ati unya yego jemenye sinzi ko ndaya mbaye ya mbere mugisaga sindi umuntu anjuja canke yumva yuko ari wafise ubuzima bwanje yo menyera uko nigeza agutwara uko yigombeye kandi arizewe mari kandi nigeza kubaho je ku musumo reka abana bakogwa rakunda kumaramaza abavyeyi babo genzo mutera iteka nuko kubera nanje yararine ntangiye kubirealiza nkuze cyane ne nzotegeza kumutera iteka wow wize na he tugaruke basi gato nturire sorry hari intambara nyinshi wabayemwo wakomeyemwo kwita amazina atandukanye vyarose kushikama rero no kwitwa indaya ni indaya okay call me names uko ubishaka wowe ni wewe deje uriko urabinyita si imana yabimpamagaye wewe ntuzi uko mbayeho pete ntuzi ico nagiye kurondera n'amahera nona gusaba n'igihumbi nana kenye nagize iki nta nico woma mugabo urinde kugira uze kunjira je kumvuga ko ibintu canke bize kumbabaza cyane binyafe ese gajuru rito ryagiye mvuye mu buto gute ese vyagenze gute sinzi gusoma numva tateni kuba waranaye maskini naishi life ya freshi true story warababaye sorry more iki mwombo yimbira more umuhungu afata risk yo guheba wewe byagenze gute wabonye biryosha ko biraryoshe kurira mu rukundo birashisha arden birabuze muna kubabaza icurira acha yiyumva nko kumengo nikindi kintu birashisha okay umuhungu aramaze gukurira mu maso yo ndakoze n'unyubuze ivyo bintu sijagutwenga stople akarira amaso yawe abara ba escro ba mbere ntuzomwakira n'abescro ariko hari intambara bagiye barahura nazo z'abahungu n'abagabo bavuga ati yo mwebwe mutwara abagabo b'abandi tubutahura igituma mugo mugira amarere turu n'indege mugenda hanaha ubwo nawe iyo siyo nzira uje gutwara abagabo b'abandi bana bavuga ko batwara abagabo b'abandi nibagende bababohe basi mbe umugabo wawe yaje yamuboshe giziki canke bo sinzi baburiye cyane ngo bakobwa ngo mufisi ibisedwiza abagabo bo mu rugo umviriza je sino wana nkuku nuko mbeze nga kuri aha like kuri kamera ari abantu bavuga ati biraje kudusedwiza Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomenizira komeze neza muri hose. Mwiriwe canke muramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sinda kaze wese uri kadukenera uri mu Burundi mu Rwanda Tanzania mu Kenya muri Kongo Iburaya yanditse mu guvya bara ndavuga mu Martinique Saudi Dubai Canada Australia Zambia Malawi Mozambique nandose kwisimaga mwese ndabaha ikaze. Uyu ni umunsi udasanzwe nagiye amahigo kwakira umutumire adasanzwe ryase n'umwigeme adasanzwe cyane gose umukobwa yambaye neza cyane gose sinzi ko ari umwigeme canke ari umukobwa ariko araza kutuganira byinshi bitandukanye rero kandi asa neza. Karibu sana. Thank you. Umeze neza cyane. Urasa neza. Merci beaucoup. Ibanganiriye ryo gusa neza. Sa? Ibanganiriye ryo gusa neza. Kusa amahoro gusa. Tonyene. Yego. Muri maka umuntu wese asa nabi nta mahoro agira. Oya ni kwikunda no kwiyakira uco usa neza n'Imana ikibishira mu mavuta. Vyonyene. Yeah. Wow, karibu sana kuri African TV. Thank you. Yes, uramutse bakunzi bacu dusobakunzi benshi badukurikirana aro kandi harimo abakunda abigeme bacu b'abarundi. Yego. Baramutse rero. Hello, bonsoir, bonjour, bivanye naho muherereye ndabaramukije cyane. Jewe ni Arden. Hello everyone. Yeah.
Chene uvume ngo nogofera cyane ku myambarire kwa kuva hasi gushika hejuru. See the outfit. Oh my god. Merci, thank you. Kwambara neza biva ku mafaranga canke no kubego. Sha nibaza yuko atari amafaranga bure makubego. Akubega ni mu mutwe no kumenya gupanga ibyo wambara. Yego. Umuntu akaba mwiza ku mutima no ku mubiri. Hose niko bimeze canke hamwe niho heza. You have to be honest. Uri mwiza ku mutima no ku mubiri bica manifesta. C'est vrai. Hari abantu beza ku mutima ariko plutôt ku mubiri ku mutima barasifye. Rabo rero sinzi byabo jewe nibaza ko biva n'indani muri jewe ibyo bindi. Yego. Je niyumva ko ndi mwiza ubundi ama opinion yewe biramusha. Je numva ndi mwiza sa neza. Ibyo ubundi nabyo nzi. Kuva mu gatondo gushika no mwandi bangaye amaze kugira kuri mwiza. Nibaza ko ari wewe. Mbaye wa mbere. Uya. Abandi ntavyo babonye canke bagwaye amaso. Nibaza ko nahuye n'abantu benshi tutatsaza tubonana. Benshi musanze muhurira mu bintu bitandukanye. Yego. Ire jambo bakunda kubwira ku munsi rikunda kugutangaza. Kuntangaza. Sinzi ko ndabipea ko attention nini. Ngabo rinangaza. Bon. Ndakunda compliment yuko ndirimba neza. Urabizi ko ndirimba neza? Bon, kubimenya yego mugabo iyo umuntu abikubwiye kandi biguha indi confidence. Wow. Yeah. Yes, yisto Arden n'umurimvyikazi w'umurundi niwe turi kumengahanya kuri no musi azaga byinshi bigiye bitandukanye ku ndirimbo yiwe nshasha yasohotse yitwa ati Salmia X ataba X kabisa tubaramutse ariko d'abord mbere ko dushika ku ndirimbo nyezina Arden ninde yakuze ari ameze gute wakuriye he? So jewe nitwa Kazungu Arden. Kazungu? Yeah. Oya Kazu. Karibu cyane Kazungu. Merci. Murakoze. Nitwa Kazungu Arden nkaba umuvyeyi umwe tubukana abantu batandatu mba mu Gatunguru yego nibaza ko ari ivyo wundi umukobwa umwigeme hagati y'umukobwa n'umwigeme muri iki muri ivyo bibi nibaza ko umwigeme nibaza ko ari cyo cisone guzumba umwigeme n'uwigemura no urigemura no umukobwa kuzokobwa umukobwa wabita gute mu kirundi umuzezwa nzu ikindi kintu bavuga umupfasoni yantura umupfasoni wewe umupfasoni canke n'umuntu yubatse n'umumama okay I don't know umupfasoni bazakora a woman okay ndi mu woman uri umukobwa yego yes yego wakuze uri umwana ameze gute none uri mvukira rero yego wakuze uri umwana ameze gute rero nakuze ndi umwana nyene ndi umukobwa umwe mu bahungu batanu rero nakuze bamfata neza gato gusumba abandi mugabo nakuze mu bandi nakuze ari umwana w'umwisite umwana abayeho nk'abandi bana nyene yego bakuze ufatwa nk'amata y'abashitsi oya sinovuga uko yakura umukobwa umwe deja muhira shanta ukava mu bebejwe mugabo urabiye kuri famille yacu mugabo urabiye ngo ndigate oya sivyo uri umukobwa yego ndakunzwe mugabo sinafinasi that's what I mean uruha ngahe wa gatanu bafata mwanyuma yego mugabo sinasi cyane c'est vrai nyene ndafite ama privilege nk'umukobwa yego baranankunda cyane mugabo sinzi kubera ko peut-être wakuranye umuvyeyi umwe canke yagiye mu nyuma ubundi yagiye après ubundi ni batwa yafata neza gusumba like ya gufata neza yari papa mama papa abakobwa barase kabisa nicyo gituma abakobwa barabase nico gituma kandi urumva ko deja ari umukobwa umwe yabwirizwa gufata neza cyane nene yaragira ama exception yego bitandukanye n'abandi hari bihe wamukumbura ndamukumbura cyane kimwe canke bibiri tumu basumukumbura apa yo kwitwa umuvyeyi mugabo hariho ibindi bintu babirimo indani jewe vraiment ni ibintu nibazwa ibintu yankorera atabigirira abantu yego vraiment barafuha umuvukana barafuha ikintu ndagisavye yaca kinkorera aho nyene kandi yanyigishije ku ishure bitandukanye n'abandi bose yego kandi nyene mana yanshakira akazoza kambere keza kambere yego imana mwakire cyane hayiziye ngana gutagiye
2017. Imyaka ingahe? Imyaka 9 presque 10. Oh sorry. Yego. Ariko warakomeye? Ya narakomeye naho bigoye nyine kubaho utahari. But you have to survive. Kandi Imana ngo niyo muvyeyi w'imfuvyi zose. Yego. Akandi wana kumeze neza. Nta muntu upfa kumenya yuko negerezwa ibintu byose nkora negeza nyine kumutera iteka. Zomutera iteka umunsi umwe. Reka abana b'abakobwa barakunda kumaramaza abavyeyi babo. Genzo mutera iteka nuko. Kubera we. Kubera nanje yararinteye. Wow. Yego. Apa yo kuba gusa umuvyeyi no gukora ivyo abavyeyi bakora jewe yaranteye iteka je personnellement. Kubera kukwibaruka gusa. Oya ivyo yankorera byose. Jewe ama sacrifice yose yangiriye. Wow. Ibintu like ntangiye kubirealiza nkuze cyane ni Yeah. Nzotegereza kumutera iteka. Wow. Wize na he tugaruke basi gato. Nturire. Sorry. Ishure rimwe kw'ishure rimwe. Uza kw'ishure rimwe gushika uheze. Hehe. Discovery School. Nico gituma sha. Yaciye kwigisha na heza. Oh. Shuri byo kumwibukirako. Sorry. Sava. Yeah. Wize rero mu Congereza. Yego. Gushika uheze amashuri. Ubuzima bw'umukobwa ameze nka wewe bwari bworoshe gukuriramo surtout. Umukobwa muhira kunzwe cyane. Ko nari nkunzwe cyane gose oya nifashwe nk'abandi burema mugabo nyene nuko bagira ama exception. Ubuzima ntibwari bworoshe. Même après yuko wewe agenda byari bigoye cyane kuko byari bigoye vraiment. Kandi ukiri muto déjà. Yeah. C'était dur mais voilà, Imana byose ni Imana. Uno musi hari umuntu akubona muri arena uri kuratwenga wasaze watamvye waryohewe makyumvira ati umukobwa afite umunezero udasanzwe ariko ntiyo menya ko hari ubuzima babaje wigeze gucamo. Bugoye cyane. Bugoye. Ngari tumukomera nirihe? Jewe ndafise Imana, ndafise abantu ntegezo gukomera imbere. Nibaza ko ndafise Imana cyambere. Cya kabiri papa wanje arakomera cyane. Ivyo ngira byose ndabitswe ntegezo kuba strong. Kubera we ndamutera iteka nabo yakunda. Ikindi kinera inguvu nibaza yuko ikintu cyose gishizemo ishaka kirakunda. Jewe I envy ubwo buzima nshaka kubamo ntegerezwa ko inguvu zose zishoboka kugira ndabugeremo. Yeah. Ntegerezwa ndi obligé, I have to fight. Hama bigusabye guca mu nzira zitari nziza. Yeah, izo sinibaza yuko izo ari nzira zonyene zitanga ubuzima. Jewe ndizera mu Mana kandi ndazi ko Imana itanga ubuzima. Rero nangu umuco utwereka yuko kijigwe cyane rero gose rero. Sivyo, ndakizijwe. Mugabo, I'm not perfect. I'm a human being. Yeah. Kandi sinoba kundi perfect mugabo je nizera Imana mu ntuzo. Like bashaka ndi muri hariye n'abantu benshi basenga Imana. Abati Imana ndaza kuronka amayira sinzi ko nzakuya kandi nkayaronka. Kandi biciye justement. Nizo nashaka kubwira. Like abantu ari kuntu twafashe Imana nko kumengo Imana utegereza kwama uya wowe ni Imana relation yawe ni Imana ni wewe nayo. Yeah. Je ndabizi yuko inkunda uko meze kose kandi ndabizi yuko inyakira kandi yamifasha ibyo ncamo byose by'ubuzima kandi nkabibona. Yeah. Hamashwa kuyumvira ati umukobwa yama mu kabare wo nta mana agira wo nta umwanya wo kuganiriza Kristo Rangwa n'inzoga. Ukijijwe kuva ukijijwe. Wowe mazoga kiza kawe. Ugaharurira ku bintu. Wowe wa muntu yambara impuzu ndende rero akijije kuri wewe. Bongo ya hariko hariho. Je nambara impuzu igera mugabo. Izo nta nabe bihuriye n'Imana yanje. Nta bihuriye. That's just me. Muri komate nimuza guhuza n'abantu aho hantu. Okay, just sina ivyo bavuga n'ibindaba. Oya ariko dore gutuciye presenter kwa kijijwe. Yajewe n'Imana, nije n'Imana vraiment. Bon, ego nivyo. Ariko hariho ibigwanishwa vy'umukristo. Je nibaza yuko undavye nibaza ko apparence atariyo idefinise umuntu. Ukora kuri apparence kabisa yavuga ati unya ego je sinzi ko Ndaya mbaye ya mbere gisaka.
oya mugabo abandi barabizi ko umutima wanje uri pure. Wow. My heart is pure. Anabibona ndibaje ko nabona yuko agatima kera de karera kwe. Yo. Ego. Yes, twatwinjire gatoya rero. Watanguye ibikorwa by'umuziki ryari ni ryari wumvise yuko ijwi ryawe ushobora ku muntu kuryumviriza akaryoherwa. Ryari byaca. Ryari nari niga muri seconde mengo 2022 2021 gutyo. Niho natangura kugira akahaoke nyene nabi ko nahana nayamena navyize wantanguye muri eglise no muri chorale ntanimze no muri chorale garde jewe naje nk'icyaduka ndaka ndayivuga nabaye icyaduka pam umuntu avuye he nowhere naje nk'icyaduka yego mugabo byarakunze byari vyoroshe rero ko donc ubitangura byari bigoye cyane byari bigoye uri umukobwa mwiza arahura na sarago nkizo no j'étais jeune déjà nari muto muri ico gihe ikindi nari ku ishuri mama yategerezwa kwiyasura ubusa umukobwa umwe witwa rumwe tegerezwa kuvuga ati mwana umukobwa basi niwe zonera iteka utegerezwa kumuprotege utegerezwa uramubungabunga yego rero yaragerageje mugabo je ndi wa muntu mana ikintu nshaka ndakigwanira nawe uri umuvyeyi wanje ntushaka kumbera intamami nawe urinde nta kintu nakimumbera intamami ndagwana sinitavye abantu bure nitaho jewe nico kintu je tonke nzi ko ndi mu mahoro ndi mu nzira nziza atacahurimwo yego ibindi n'ibindaba vrai yego ariko nagira umuntu aho byati biga ibintu uri kurajamo bana si vyiza je mbona atari sawa uvyumviriza oya bon hari ivyo numviriza ndakunda impanuro mugabo sinkunda umuntu ajije sinkunda umuntu anjija canke yumva yuko ari wafise ubuzima bwanje yomenyera uko ntegereza agutwara uko yigombeye kandi arizewe mpari kandi ntegereza kubaho jewe kandi uri macuwa ego nibaza ko umuntu wenyene ambwira uko mba hari Imana yonyene niyo yanzanye nitegereza kumbwira ubehuko mugabo umuntu ushaka kumbwira uko mba tant que me am good n'umutima wanje nzico ngiye kurondera aho hantu uja ushobora kuba uri good umugabo hakarundi umuntu akubona akubonera imbere jewe niyo ndakubwiye yuko nufata ko atabaho nufata yuko ari invisible uja ndamwumva fata ko nyuma yakute hamadamu wawe nani yaza antukazo tutegereza kumwumviriza ahubwo uvuga ati ngingira iki jewe ndubaha tekanira je ndubaha siko kandi ndizera ko umuntu wese ategerezwa guca mu bintu agira ahantu kanaka rero nimba ndi mu nzira yo gutera imbere ukaca unyanka kubera ndi mu nzira yo gutera imbere hejuru umwasi wanje ndafise ndiko ndaja simagaze ndiko ndaja ahantu ndafise ndiko ndaja rero uje ukaca ushaka kunkura muri iyo nzira yanje yo gutera imbere nibaza yuko aho tutohuza burema inzira y'umuziki ni imwe mu nzira zirimwe amahwa menshi kugira ngo umuntu ashobore gushika abantu bamumenye bashobore kumenya ati naka yakoze ikinya cyane amonye hano runaka habara amahameshi yaciyemwo pe kugira utangure kahawoke hari intambara nyinshi wabayemwo wakomeyemwo kwita amazina atandukanye vyari vyoroshe kushikama rero no kwitwa indaya jewe nibaza yuko mereye kubibyo nakubwiye jewe amabwire y'abantu ntaci ndakumva nk'umusazi niwumvikana kuri jewe même si mugende uwo muntu wa mbere ari important kuri jewe urukutangura kunjija ntituba turi kumwe hari abantu bacavuga ati umukobwa n'ikigaba ni indaya okay call me names uko ubishaka wowe ni wewe deje uriko urabinyita si Imana yabimpamagaye wewe ntuzi uko mbayeho ntuzi ico nagiye kurondera n'amahera nona gusaba n'igihumbi nana Kenya nagize iki nta nico woma mugabo urinde kugira uze kunjira jewe kumvuga ko ibintu canke bize kumbabaza cyane binyafe ataki na kimwe unyungukira mu buzima bwanje urinde ugira umugira ibintu bigenzo même si cyo bari icaha nta muntu mari perfect nobody is perfect ariko kuguhura ni sawa urashobora mugabo apana kuza ku tange tegeko no ntega cyane ugiri kandi naho ngene ni dry wanje kuvyumvira cyane koreka ku muntu wese nta muntu uvuga ko ari perfect umuntu wese arafise ups ziwe downs ziwe umuntu wese arafise
ahantu akomeye na faiblesse yiwe rero ucyuza muri faiblesse yiwanje sinovuga faiblesse je namuntu ikintu kingaburire kikamimba ukakita faiblesse kuri jewe umwanzi nico kingeze aho ngeze nico gitumye nandi nshobora kuba wampamagaye iki nico gitumye ngera hangeze abantu bamwe bakamenya ugacunyita ngo nindaye ni wewe na opinion ziwawe ziguma kuri wewe izo ntaco binzi birako mu buzima ndabandanya ndatera imbere kandi cyane hago wowe ni wewe sinzi uko no kwita wowe uri kuri babaza n'umutima wawe yego Kohel Arden niwe wire turi kumwe ngaha nibaze mwamwumvise ikiganiro iyo nindi ni kopi kabisa ikiganiro nyezi nengaye tumaze gucinjira batuzere ko nza ku ndirimbo Salimia X manzuze kwa turimbira kwanza oh my god turirimbira okay amadowe yo ese kajururito yagiye mvuye mu buto gute ese vyagenze gute rigiye nashatse inzoga ngo ndabe kunukira gute ese vyagenze gute sinzi gusoma numva tateni uba waranaye maskini naishi life ya freshi niko na new friends niko na new bands every Saturday nakuwa nje nakula please jakuchube hiyo manike Salimia X ni Arden ariko na Be First in the Flow nindirimbo mva kwiri mu bundi butumwa true story warababaye sorry more pe More umuhungu afata risk yo guheba wewe bavyagenze gute yego umuntu wese n'ubuzima bwiyo nyene n'ivyo yashatse gukora ese no muzibi akagutanye hakanuka umutima ntumwagiritse sinzi kumwagiriza cyo utamwagiriza babyuze sorry kandi nkusanga weruka kurira mu rukundo bien moi kandi weruka kurira wewe new friends new baby Saturday no kwihagarara no ko wihagarara ko wewe jewe meze neza en tout cas tu me vois quand même bose kandi no konyene bavuga bose no kubavuga cemeze neza tuje cyari yantwaye jewe ano kuri meze neza vraiment peut-être avant mugabo sha jo birofatwa rabivuye barabizimije okay you have to be honest uraheruka kurira mu rukundo ryari kurira. You have to be honest. I gotta be honest. Okay. Kurira. Did I cry? Huh? Kani kera. Nana ko nibuka mugabo. Vrai. Hareze nka 2 ans. Yeah. Hareze nka 2 ans. Nararize vraiment. Kandi byarambabaje. Naranye n'inzoga. Urarira. Bon, oyasineze ndiko ndarira. Nazi nyoye nyene kugira ni inzoga. Kugira ngo wikuremo stress. Yo. Nenda kubaza nturababaza. Kuba barakabana kurira? Niko ndakubaza kurega kwigirira fa. Amaze kurira naho nyene nukuri vyabaye. Ngira nka rimwe naho nyene. Wabonye biryosha ko biraryoshe kurira mu rukundo. Birashisha. Arden. Birabuze. Muna kubabaza icurira. Acha yimva ko kumengo nikindi kintu. Birashisha. Okay, umunga aramaze gukurira mu maso. Yo. Ndakoze n'unyubuzi ibyo bintu zishobora stop. Akarira amaso yawe. Abara escro ba mbere ntuzomwakira n'abascro. Nivyo abari seri y'abahungu babari seri uje umunga arinze akora iryosuzo wa mubabaje. Mana sinzi ko navuga n'umwescro wa mbere kwisi abari karakubesha akubesha wa mukobwa we nabone umuhungu ari karakuririra. Hunga run. Toru twawe iruka ntagarare mbaruka ramwereka amayemosho yiwe uri siro kutobesha umukobwa urukurari rero byaha ibwiba bivibwina mu mutima mana yanje we twarazibonye izo bwina zanyu nukuri aho bigeze vraiment natwe uko nyine mutwe scroka tuzobakore tubarire mu maso yanyu hama nazo mana imi nzozikira sinzozikina mugabo nta muntu yoza zinkinira vraiment ubuye nta muhungu yoza avuga ngo donc wamubaje umutima ariko arababara ariko ararira donc arumva ko ubuzima buhagaze kubera wewe ndakuraba nk'umusazi je nje ndabugutangure kugira ndabuguhereza ariko nawe ufise aho wabufatiye jewe ubuzima bwanje bufatiye ku Mana Imana nimba ubuzima nabuheza wowe no tuma gutureka kuba
nimba yakubonamo nka Eva wiwe na Eva yaramudesivinze yitwa gute Adamu jewe ndi yo mana ntunyi zimye izo birofa mpore umukobwa yarababaye mu rukundo urinda uvuga basarimiye nta atababaye bari legend nga mu legend kubera waciye mu bintu kwabaye ariko nivyo waba justement twese twari aba legend kwa twaciye mu bintu bitukomeza nyene bigagira amabuye okay gukora na Bifes on the floor vyari vyoroshe ni izina rinini ya mu muziki w'u Burundi ni izina rinini cyane sinovuga ko vyari bigoye cyangwa ngo vyari vyoroshe kuko umuntu avuga ko vyoroshe kubera ko nimba yaguhaye iyo chance si kubera ko abikorera abantu bose si kubera kiki novuga ko ari iteka novuga ko ari iteka ndamushimira cyane yaramfashije ni indirimbo ubona ko d'abord ko amasanamu ari meza hama kandi wumviriza na audio kumva na message ukumva ko ari message ija gukora akabantu wakiriye gute feedback y'abantu kubona indirimbo bakiriye ko nabikubwira abantu ndabakunze cyane ahubwo ndabaye bibizumwa baratese baranyakiriye nukuri nta ma commentaire ari negatif nigeze ngira nta nimwe vraiment cyane nuko wakomeye wamenyera ivyo bakubwira nabi avant kuri Facebook barantuka mugabo bamaze kubona indirimbo yanje nibaza ko bon Facebook sindabiraba ndiko mvuga nko kuri YouTube Facebook ihurira ko abantu bose abavyuka bashavuye sino gushavura gusa ari n'umuntu wewe nukuri atagututse adashaka kuronka amahoro mureke rero agutuke kugira aronka amahoro genre abeho neza rero sino nabifata nta nuko bibabaza ko ndabibonye birantwenza kuko nta ninziga banabishiramwe ugasanga ni natire yo gutukana atani inzigo birimo rero ibyo mana yanje nta nico bimbwiye kana gato bwe ego yes ugeraje ukora kuri YouTube indirimbo maze kurabwa n'abantu barenga 100 kugeza kuri uno mwanya abantu bake ku muntu agita indirimbo ya mbere yatrete ego can you imagine ku ndirimbo yawe ya mbere ukaca ugira feedback nk'iyo onye abantu bakakwakira neza hama kandi bagakunda n'ijwi ryawe n'ingendo uririmba ni ibintu uheze ugafata gute mu mutima nukuri naragewe cyane gose cyane sinenda vyiteze ni ibintu byambere byarantunguye nanje kuko navyo nayo niteze baranyeretse urukundo ego urukundo runini cyane jewe sinari nibaza ko yogera hajya bure ndavuga ati indirimbo nyene ni ya mbere yantuka ni rya mbere ni ibintu nyene ugerageza no gufightinga turabizi ko tuzohagera mugabo no kugwana mugabo ushitse bakaca bamfasha bakanyorohereza nka bakanyakira neza abantu benshi kavuzwa ahantu henshi iga nukuri ndabashimiye cyane abafana banje abantu bose bankunda nukuri ndabashimiye bakora ibishoboka byose kugira ibikorwa byanje bigire kure ndabashimiye cyane nanje ndabemereye sinzobata sinzobagwisha vraiment nukuri this is just the beginning zoba ibikorwa byiza cyane gusumba kandi sinzobatevye I'll always be update bazoryoherwa nukuri bagume bashigikira nkuko nutevita kandi uranyarutse umva ibintu byose kwihuta yes industry mu ruhande rw'abakobwa bakunda kuvuga ko ari industry goye cyane gose imama ni maraya kukuntu musa ntimubiseshwa n'ibindi bintu n'amahera y'abagabo ibiki no musa ari bamwe muri tata imete bagutanguriye nka Mona Warda akatara abantu bavuga yuko musangiye ijwi mufise ijwi rimwe benshi bambwiye hari no bari bazi ngo jendi Mona yego ndi Mona turazinanye kandi aririmba neza ndamukunda urumva deja aririmba neza ndirimba neza nabaririmba neza kuko urumva amajwi agomba gusa ari video yawe na Bifes in the film muri kuri stage sinzi ko wibuka muri kuri arena anoshi bibaza ko ari Mona mugana nuko dusa nuko umuntu areha mu Burundi araduta burebure namusumba ikigabasha ndamusumba inzobe yego n'umunini ndafite amataye byose nanze kugira umuvuye umusumba bunini ndakabini personne deja agusumba n'urugo aratesa je namukunda iyo abantu bakwagusesha nawe ubyakira gute ndabikunda ntacyo bintu waje mugabo c'est juste ko tudasa nyene mbaba mwijwi surtout mwijwi
na performance no guperforminga kabisa bari ibintu by'ibisazo bawigize sinzi ibintu babanyoye sinzi yuko nimba banyoye ibiki ufite vibe y'ubwoba kuri stage bijya bintu bishobora gute nukuri rero n'abantu bibaza ngo jenywa cocaine je mfata ibiyaburamuntu mana yanjye gasanga ze nk'aka booster hajyanya nyuma ya stage kuko uwo wasaze nukuri by the way like nta kintu na kimwe mba nanyoye kenshi jewe kenshi n'inzoga ndazinywa après naho nyene si nyinshi sinzi no ngo alcoolique kamwe akavere kamwe tubiri nukuri ni ibintu nivuga ko biri muri jewe na jewe ku bantu banzi barabitswa ari komedi ubwanwa niyo ko baramenya bushasha bibaza ngo ni ibintu bishasha no ni jewe kuva kera ni komedi bica bihurana no muziki imana ishima yo talent yo kuririmba donc bica bira machingana mugabo it just me this is just me yeah yes abagutangurira nka Mona ba Monia Fleur hari ba Shan Queen hari nabandi benshi cyane gose umuziki w'u Burundi kandi baririmba neza ariko hari intambara bagiye barahura nazo z'abahungu n'abagabo bavuga ati yo mwebwe mutwara abagabo babandi tubutahura igituma mugo mugira amarere turu n'indege mugenda hanaha ubwo nawe iyo siyo nzira uje gutwara abagabo babandi jewe ijambere na mbere sinshobora kwije umuntu bivanye n'izo bantu bavuga nimba abantu bavuga ko batwara abagabo babandi nibagende bababohe basi kandi murabatwara jewe ubona twaye naza mfate je nta muntu n'umwe natwaye mu nawe barakuvuza bamaze imisa akora kuvuga nukuru ukazokumviriza ivyo abantu bavuga question kwaza kuri wewe wowe ivyo abantu bakuvuga byose ni oya jewe umuntu anzi asanzwe anzi aranzi komeze jewe nkeneye yuko abantu baca baza muri image yo gucafuza umuntu kugira iki mugabo jewe I don't mind because maybe they are earning money navyo umenya bariko barinjiza kubera izo nimba arizo bibaha it's okay ni bantuke je naco bintu waye naco like umenya ko navyo navyo menya I don't care like I don't mind any negative energy I'm not into that positive energy I'm there nabonye ngo hari ivyo bitegura kuzomena gusesa hanze vy'iwawe nini nati niko yavutse niba baherehehe basha sinzi yo bohera babomore nimba ari n'amakambi babomore nimba ari ingunguru jewe ni kubera ko ataco wiyagiriza canke ni kubera ko nubwo wibimishira hanze ntaco bigutwaye ni mafuje narashishwe ndi legend jewe na jewe ndi mu mahoro je ndi muri peace wanje je sinibaza ko naje kwiba abantu jewe sinibaza ko ivyo rivyo byanzanye kandi sino najuja n'umuntu ari umuntu wese afite uko ameze nimba jewe ntakora ibi sino canza gujuja umuntu ngo abikora canke agira iki kandi n'abantu barabesha abantu baravuga ibintu bitarizo ushobora kubeshera umuntu ngo yagutwaye umugabo mbe umugabo wawe yaje yamuboshe yamugize iki canke sinzi yo bahuriye cyane ngo abakobwa ngo mufise ibisedwiza abagabo bo mu rugo umviriza jewe sino wana nkuku nuku mbeze nga kuri aha like kuri kamera ari abantu bavuga ati uyaje kudusedwiza Nkubari umuntu uzagataye umutwe. I don't need you man. I don't need nothing from you. Kubera iki bibaza yuko niko meze ni cendeka kwambara kubera wowe ngo usa umugabo wawe ngo giriki. Sinoreka kwambara sinoreka kubaje. Ndi jewe ivyo bindi biri apare sivyo ndimo. Je ndi jewe ndi mu mahoro na jewe n'akazi kanje n'ubuzima bwanje ivyo bindi nibindaba ibintu bitari ko biraneza imbere jewe spirituellement bitari ko biraneza imbere financially bitari ko biranyungukira ikintu kimwe ko iki binyentereza ni wowe n'ikibazo cyawe jewe as long as I'm good with myself my peace I'm okay bindi birabasha I don't care I don't give a damn man I don't care aravyumvise nukuri mana je naboza baranyagiriza nukuri babambeshe je narumvise ko ibintu byinshi kabisa bavuga ati Ardeni atwara abagabo bana byajya hajya mu najya muri ahagaze hajya bivuga nzomusaba n'ama preuve bon kubivuga ni ivyiwe ntavyonze mugabo nk'umuntu bashobora kumuha message ati burya rero naka kucavuza umuntu burya Ardeni yamaye umugabo nabo tu message twiwe n'umugabo wanje azozana ama preuve kandi atayazanye Shanje azoshambi azoca koza ntucushavura none oya rero ntibabeshera abantu nukuri je ndabitwara abakobwa benshi bahari bari ko barabeshega
ariko kandi hariho n'abandi kandi hariho nabo batabeshegwa hariho nabo batabeshegwa siko mugabo na benshi baba victime yo kubera gusa peut-être arakunda kwambara ibintu bigufi nanace biyeba ngo kubera wo kubera ngo kubaho nkawe gusa akunda kwigererwa kwitambira ushaka kubuza umuntu kubaho nkawe kubera ngo pretendant ngo biyabanga abantu ngo batwara abagabo kweri kicendeka kubaho turakwiye kuramo ivyo bintu biri negative mu mind zacu yuko umuntu wese ategereza gukora ikintu kubera ari ikintu kiri inyuma yacu si ibintu byose ibintu biri inyuma yabyo unashaka kubaho niba duha amahoro basi nukuri kubera amahoro kandi nk'ubu nabona bujya kuri seriye bute nukuri bashaka bazoreke genda yiha jewe you don't care kabisa I don't care yeah I live my life sasa rero tatuvuge bukebuka okay hariho utuntu turaho mu misi cyangwa turasirikira gutwiwakera kandi ngo abakora benshi mu batangaza wakera you have to be honest na muntu aragwa nk'igihumbi cy'idolari cyangwa 2 atardeni je ndakuriha jumwe wakera yawe sinzi ko ndi mubi sinzi ko nsa n'ingurube nanurahisa oya vyavre sinzi ko bambona nk'umugabo sinzi ko nsa ni sinzi nukuri nta muntu nabeshera ngo nta muntu umuvuriye oya arabisaba diaspora hano ntibakugora mana yanjye je ngira mfite nimero zo diaspora zike nukuri ntabangora ngo je ngo wake kandi ndabikunda bazogumukonye ntibazonangore nukuri sinzonabishora ababikora kubera ko yaronse $1000 $2000 arafise raison peut nakazi kuri we muntu wese sinomuje ntuzojije umuntu kuko nawe ivyo ukora birashobora kumubera icyaha ariko urashobora guhanura umuntu mu cyaha jewe ndashobora guhanura kuri jewe si byiza mugabo we nimba ataco bigutwaye man sinje mu buzima bwawe ni wewe ntaco bindaba ko naco bintwaye je yes beko tuza gusubira kandi mu bindi rero turimbe kandi ikindi gice kandi cyo kuri Salimia X tugende Ukimona naikala pale ambia jirani pepea ukimona naikala pale ambia jirani pepea ukimona naikala pale ukimona naikala pale pepea Salimia X oh yeah Salimia X Salimia X yeah Salimia X yeah atumukobwa je mu entertainment ahita twarinda twitegure nawe ko twarinda cyangwa urafite andi ma strategy yawe yo kukinginda Cheri baza ko zo twarinda yo gutera imbere iyo ndayitetse yo gutera imbere I mean apani ndayitetse oya nundi inditera imbere ga ntije inyuma itera imbere cyase kuvuga ndatekeye umugisha urumva baza ubona popping out apana inda y'umwana kubera kandi sidibaza ko ari byo ndi bon I'm not so target oya sibyo ndimo vrema sibyo ndimo nukuri sibyo ndimo cyewe ndi mu kazi ndibaza rero iyo nda nibaza ko ariyo ndakubwiye y'umugisha y'ibikogwa nzova mu bikogwa gukomera muri entertainment mu gihe uri umukobwa uribaza ko bizokorohera gukomera ko nibaza ko urumvise challenge z'abandi urumvise ibintu n'abandi bagenda baracama so nta kintu na kimwe kiza coroshe mu buzima ntwe ikintu kiza coroshe ni ikintu naco nyene kiba ari ikintu kidakomeye ushaka ikintu giramba gikomeye gitegerezwa kuta nawe nguvu nyinshi gitegerezwa kugutwara inguvu ikintu cyose mu buzima gikomeye nyene gisaba ko nawe witanga cyane gusoma so nibaza ko nimba ntanguye nzanye inguvu nyinshi cyane yego nzokora uko nshoboye jewe nka jewe uko nshoboye na team tuzokora uko dushoboye kugira tugere kure hashoboka okay ni ryari uri gushavura c'est vrai gushavura awe bon bantu turi ibintu nako nibuka mugabo nyine so bya bindi kabisumva ko vraiment nejo narashavuye mugabo pana gushwa bon ari abantu banshavuje nyene yego
hari n'igihe nyene umunsi utangura ibintu byose ukabona umenga biko birapfa ibintu byose ibiko biragenda ukavuga ati none mana je n'umunsi nakoze iki kandi biruka kuba ejo na hirya y'ejo iminsi ibiri ikurikiranya ntuheze uco wiyagiriza ati hano burya ndiko ndagenda nitwara nabi ya ndabiraba nk'ivyo byose nkagerageza gukosora kuri kote yanje maybe n'abandi bantu nyene abantu bagukikuje oya abandi ba like abantu tuze tubiga kuba abana beza ntaco bitwaye nuko umwana mwiza ntibidushobokera twese okay rero jewe nimba genda umwana mwiza acamura n'umuntu atambereye honete atambereye umwana mwiza nyene ntibindyohera birambabaza aho uri umwana mwiza jewe bonse no kivugira ngo umugabo jewe uriyiza ariko jewe nukuri ntantuka si umuntu mubi mu rukundo uri umukobwa ameze gute mu rukundo akunda cyane cyane urarira oya emotion pana kurira kubera ubabaye nawe uri umusirikare ama emotion je ndasaba emotion umugabo ngira sindaje muri urwo rukundo ruza kundiza nibaza oya ubwo nararuja oya sindaja mu rukundo nyene ruri dip rwarundi nyene gwa urukundo ruri dip oya go sindaruja oya nturigera n'umunsi warimo mugabo urukundo no ruvuga mu gutandukanya ari urukundo rw'abasheri rw'abagenzi rw'imiryango rw'iki rero ndamaze guhura apart twanze duhere kubwo busheri ubwo busheri wavuze ko ni ndahura na Google rundiza mugabo bw'ubugenzi abantu bari close kuri jewe ya cyane ramaze kundiza kenshi iki kintu umugenzi wawe wa hafi amaze gukora ukumva ko vraiment ovyawe umugenzi ashobora gukora kiri umwana w'umuntu anko ari umugenzi atari no tuvukana tubwire umugenzi wanje cyane gose nkunda gose nuko ari na wa mbere icyo gihe twari duhejeje ishuri kuri diplome yaranyizera nkamwizera like she's the best nukuri rero icyo gihe yari kuri diplome telefone yiwe par accident ndayitahana ndayitahanye icyo gihe twese nta buzima twari dufite niho tugeze amashure tudepanda ku bavyeyi si ibintu uvuga ngo n'ubuzima ngo oya rero mu telefone yiwe ndayijana muhira icyo gihe baca barayinyibirako muhira hama akaguma mbaza ndatinya kubimubwira kuko urumva ati tuzohure gari ndayiguhe ndatinya ko ndavuga ati iyo ndabisigura gute rero yari ni telefone sinzi ko nayo se n'aya mahera yo kuyigura yari ni telefone yo muri umuvyeyi wari yayimuhaye yo muri papa we yakora muri ONG zari za telefone zifise sinzi ko ari amamark sinzi nyene umenya ko ari yo muri ONG like indani barabishizemo rero nta kuntu nakumwe yari kumenyegeza umuvyeyi we kuko urumva naho nogura imeze uko nyene ategezwa kumenya ko atari yo rero ikiratakaye ntakariyeko kuntu yavyakiriye kuntu haraheze iminsi nyene ndatinya amacaraza muhira aje kwitora ndabura uko ndabimubwira nyene ndabura uko nifata nibaza ko uriko uratahura ego uramaramara ndabihereye kandi umengo ntukugwa na portail basi nahase gusara nanje sinunda kubabaza umuntu nkuko birababaje uravyumva nawe hanyuma ndabimubwira muri uwo mwanya naranatinya mukuru wanje niwe yagiye kubimubwira ego wace binyegeza like I was so scared narabuze ko nifata nuko nabimubwira mu maso bira rero hanyuma carabimubwira après asanasanga mu cyumba acambira ati turondere solution turi hamwe yatakaye basi apana turondere solution ngo nguyirihe no ukuntu tuza kwisigurira papa yanyakiriye donc yabitahuye timbe tumukine gute tubi ego tumujenge gute iyo nkwira narabuze ko ndavyakira narabuze ko mwigo ati byabure ntuna okay yarabitahuye aragerageza kuvyakira ko ari ibintu bishika mugabe ivyo umve ko atari umuntu wese ashaka umugeno utandishe akaca mbwira ati ikibazo sinajewe iyo bari jewe jenyene jewe uke nta kibazo naco bintu waye esko papa
tumuhenda gute encore toi pana ngo umuhenda gute wow tuza kubigenza gute amaturarunda solution hamwe narabuze ko nifata gushika n'ubu yo fenomene sindayitahura muga amaze kungira ibintu byinshi cyane abasanga mutakira abagenza abakoga muratangaje n'ubu aracyari uwa mbere n'ubu aracyari uwa mbere wow ujaga namukubwiye yitwa Malika oh Malika yubaho hari hose ko bravo urumva ko yakubereye umuntu mwiza sinzi ko nabimubwiye ari ngo vuga ngo muri abagenzi mubwizanye kuri ibintu byose aramari mite mu film ugira ego numushobora kuba aba best kabisa vyijana kwijana cyaje twa best kwere ku buryo byose umubwira vrai kandi anjana cyane mu nzira nziza byazugororoka mu nzira y'Imana arakijijwe ego cyane Marika kameza kabisa usakazi gakomeye cyane kwera afsakazi rero afsakazi gakomeye cyane kwera ko umukobwa ari mu entertainment ahura na byinshi ahura n'ibitsitaza byinshi abaye nambaranye shock ama urukundo nagogo bw'umuryango nago rero ikintu gitangaje kimaze gukubaho ukavuga ati nakubwirwa mbere ni gwa papa wanje nta umusimbura none nawe wafuhisha mama wawe wera mama arabitse ndamukunda mugabo arabizi nukuri nawe Imana yanje jewe hose barabizi mbere papa yo kuba umuvyeyi yambere umugenzi umufasha undi muntu nyene papa yo kuba umuvyeyi ni giki ubuzima bwakwigisha icyo ubuzima amaze kwigisha byinshi kutizera umuntu ari we wese kutizera umuntu kutizera abantu ego maze kunyigisha kutizera abantu buramaze kunyigisha yuko ibintu byose uzokora nta muntu agufise nk'uko wifise nk'uko nta muntu azokunda kurusha uko wikunda wowe utikunze nta muntu azoza guhugura urukundo ivyo bintu byose bizoba byose ni responsabilité yiwawe yo ku like genda maze no kugwara ibintu bijanye n'umutima bon pas n'umutima no kubura impwemu byatewe na stress kubera ukuntu kwizera abantu kubadesha n'abantu bikasha binyafita cyane rero it's up to me kugira ngo ngiriki ivyo bintu byose ndavyikure nta muntu umwe biraba ni jewe like kubera iki uza kwizera abantu cyane cyane kubaha sinovuga ko ari n'agaciro urakabaha agaciro cyane iki mugabo you need to first learn to love yourself to kwipuriza muri byose bizogufasha wewe na wewe cyanavuga ati nta nakimwe uzokunda abantu uzogira iki cyo nyene birakuye mugabo uzosanga uri kuri iki wewe uzosanga hari ibintu muri wewe uri kuri iki bishobora kwafekta n'amagara yawe yego rero ni byiza kwikunda cyane kwiga kwipuriza avant yo gupuriza abandi bantu bose ipurize wewe est-ce que intérieur yiwawe imeze gute est-ce que bimeze gute muri wewe bikenewe kuvuga no yivuge nta kibazo it's okay bikenewe kurira canke kugira ama erreur non yego uri umuntu byakire uri Imana canke byakire uri umuntu ugegeza gutahura yuko utari Imana wakire nyene ubuzima like nugerageze kuba perfect oya ntugerageze kuba perfect like ugerageze kuba perfect we are trying ugashatse kuvuga igihe vyanse cyangwa kananirwa ntuhate apana ntuhate ntiwiblame cyane ntiwiteka umwikomo justement ivyo birashobora gutera ingwara ivyo ni ingwara vya vrai kubera stress ku myaka mike yawe iyumvire rero kubera iki I was too good byari biki vya vrai ibintu byagutirimukije kuri urwo rugezo basi ni kwa kuntu wowe novuga ko ari n'ikibazo ni jewe ni kuha ikibanza kinini abantu wizeye umuntu mu buryo butari bw'ibikenewe n'abantu en general kandi si n'ikibazo cyabo ni ikibazo ciwanje gute nyine mushaka mufashe usigura ivyo bintu okay reka ngerageze kubigusigurira ni jewe no kugira ama expectations manini ku bantu bivanye nuko jewe ndabafata urumva nkaca ni expecting ko nabo bariko babikora mugabo nagiye gutahura yuko sina makosa yabo ni nk'umuntu bisanzwe ko Imana yaturemye kandi tudashobora kubihindura
nta muntu azoza gukunda nkuko wowe wikunda nta muntu nimba wakoze effort dufate okay example wokora ikintu umuntu effort siko wowe witeze ko nawe aje gukorera kurya birashobora no kuba yuko nawe yagize izindi ntambamye bigatuma atabigukorera kandi sina makosa aragukunda arakwitaye mugabo ukaca witega ukundi kuntu ukaca uvyitega yuko ukaca uvyakira nabi wowe wari witeze ibi akaba atari byo uronse bikaca bikubabaza urumva rero ni kwiga kwakira umuntu we umushire mu mutwe ko azokudeseba nawe umukunda umushire mu mutwe like nshatse kuvuga apana ngo basi uvyakire niyo yakubabaza ntibizokwafite cyane umukunde mugabo wisigarize sinzi uko nabikubwiye wakire ko nawe ari umuntu nuko okay tahura ko uri umuntu nawe ushaka kudeseva undi muntu yego rero ni watahura yuko ushaka kudeseva undi muntu tahura ko nawe ashaka kudeseva nawe atakibi nawe urashaka kudeseva umuntu atakibi rero utahura ko nawe vyoshika atakibi atanzigo rero ubitahure muri iyo sense apana muri sense yuko ngo umuntu ngo arakwanka ubi taking it personal cyane don't take it personal uvyakire nawe urakorera abakosa abantu nawe arayagukorera si ibintu ngo biri personnel no wewe nimba wibaza ko abantu bazoba perfect kuri wowe no nabona abantu bameze nkuko nawe umeze nagerageje kuvyakira uko kugira bimfashe gukira no kugira buri muri gender rero ku buryo atakintu cyo kiza gukomeretsa oya genda babara vraiment mugabo narata ikintu ndiko ndakubwira ni gutahura ntubiye pouvoir nini genda kunda abantu cyane kandi abantu kundeseba nibizotuma jewe ndeka kumuntu mwiza ya wow jambo kuko ni Imana iradukunda turi abantu bambiri bayideseva rero nimba Imana idusaba gukunda urukundo ngo yadukunda urakunda uwo muntu mugabo utahure ko nawe ashobora kubigukorera nizo ndiko nshaka ugira amalimite no malimite arimo mugabo utahure ko uwo muntu nimba umukunze numukunze kugira nawe agukunde cyo kugira nawe agukore akubere exemplaire akubere icyitegererezo uramukunze n'umwana uvyara uramuvyara kandi umukunda urukundo uri unconditional mugabo aragukorera amakosa taho rero ko n'umuntu ari uko nawe urakorera amakosa Imana ana kuko keneye gukizwa gose ugira ngo urakwishimye ijo ni jambo ry'Imana ryo munsi kabisa umugabo w'indoto zawe umugabo ameze gute novuga ko ari umugabo kirageze ingene umucapa ndamudekrive ngo physiquement ngo ameze uko bon yes mwese turafite ari umuntu ubona yero kavuga umuntu aratese ko kabisa ati jewe vraiment yego mugabo sinibaza ko no gerageza uburyo umubona mu gicapu cawe just no definition umuntu bivanye na apparence kubera haro rero umutipo wese aje utuvuga ati ni sawa cyangwa uvuga ati cyangwa afise ibintu yego mugabo siyo priority muremure canke mugufi oya muremure nenda kakuri nanje cyo ndamanga nguragakuri Shalmani kubabarire igange canke muto ndavyumva ko cyane gira okay ndaguhaye amasegonda 30 yumvire mu mutwe bon ndikuko gerageza uducape uby'ubuzumba umuntu agangutse ni watese ni watese Waba batagangutse rero bobo ni hovyo rero oya ni bisanzwe ntacyo mvuze ko atesa umugabo simvuze yuko umuntu nta kibazo na kimwe okundana twanabana n'ubuzima okay hama character mushaka umuntu ameze gute kuko urugo rutandukanye n'ubukumi uri mu no musi umuntu nkeneye mu rugo pasitori cyambere oya umugabo ndakeneye umuntu yizera Imana icyo ni cyambere kuko novuga ko Imana ariyo centre y'ubuzima bwacu ni washaka kuba umuntu mwiza umugabo mwiza ijambo ry'Imana rivuga ngo ukunda umuryango nkuko Kristo yadukunda rero nuzo kwiga kubikunda nawe utari umuntu w'Imana ntavyo zomenya baza ko centre y'ubuzima bwacu ni Kristo rero cyambere nuko aba ari umuntu w'Imana cya kabiri ndakunda umuntu jewe more like that si apana gushuwa ndi more umuntu ari chape ibintu byose umuntu wanyaruka ibintu byose mbwa ko ndiga kubi rero nkeneye umuntu ari calme kubera jewe ndi ego nibaza ko dutandukanye twohuza gusumba urose nk'umugabo w'umupastori sinzi ko byomacinga pour l'instant mugabo kubera iki
bon sinzi je nibaza ko ari ikibazo cy'umwanya sinumwanka mugabo nibaza ko ari ikibazo cy'umwanya yego nanjye ndiko ndikorerako urumva yeah maybe arashobora kuza umuntu atahura umuntu atahura ko ndi umuntu utahura yuko sinzi nyene utahura uri umuntu ugatahura ko ndi umuntu ugatahura ko nshobora kugwa ngaha cyangwa ngira utatekereza ngo utekereza bwira okay yeah ukantahura kamfasha bukebuke yeah umugabo yoza ukabona kabisa pe kumukunda ukavuga ati wow ni Adamu wanje ari akagusaba ikintu kimwe gusa guhe umuziki uvyemera ufatike ikibazo kiragoye kumva hagati y'umugabo n'umuziki ikintu ukunda first of all music is a part gusumba umugabo urazi uburyohe bw'umugabo wewe garde just wait listen murafyina wowe nyumvirize jewe singomba kuvuga yuko ntakeneye umugabo yego canke nje contre abantu je ndiko mvuga ku giti cy'wanje yego niwisigure usigiye bipfuye dugurira ko jewe hari abantu bashaka kuvyumviriza bakabona ko jewe ndi contre y'abagabo canke jewe ndi oya ni jewe n'ugutahura ko wanje yego jewe nizera yuko umuntu niyagukunda yego aragukunda ukuri icyo ni cyambere kandi umuntu agukunda ntashaka kubabara aragupushinga kugira ube better version ya wewe. So if the better version of me is music and like growing muri music, ukacumbwira ko uri umugabo wanje deja uriko urantandukanye na parti wanje, ubuzima ntibugizwe n'umugabo gusa. Nico nizera nakubwiye kuri jewe ubuzima si umugabo gusa, ndizera ko ari parti y'ubuzima kandi nzogira mariage nzogira iki, sindiko ndavuga ko ndi umuntu ari no mugabo même si bitabaye urabaho urabandanya ubuzima burabandanya. Ego. So mvuze ko uwo muntu ari ambwiye ngo va mu muziki deja uri umuntu deja bashatse nunyumvirize ikintu jewe shaka ntukiha jewe numpa agaciro ko jewe umpa agaciro utegerezwa guha agaciro umuziki, utegerezwa guha agaciro ikintu kimfasha kituma mbaho, utegerezwa guha agaciro ikintu kingize uwo ndiwe. Maybe uwo muntu tuzohura dufashe amumbonye mu muziki ko ashaka kunkura muri ico kintu, ni kubera prétendant uri umugabo uri Imana Imana uhari utahari ndabaho. Je nizera ko ikintu ukigintu kishobora gutuma umuntu abaho ni Imana no gutuma wowe ubaho wewe na wewe. Je rero ukuragerageza destroying my interior peace, you really don't love me. Uri Babyloni kabisa. Nunkunda kuko urukuranyica buke buke. Umuziki jewe ni parti y'ubuzima bwanje. Sinzi uko noyikuramo naho nogerageza. Biri dur. Biragoye cyane ko ndazikuramo. Rero urukurambwira ntandukane na jewe. Niho kumbwira ati ndagukunda. Mugabo dufate ndafise umwana. Uwo mwana wawe sindamushaka. Ndagukunda nkakwankira umwana. Urankunda. Se ndagukunda mbwa sinkunda famille yawe. No. Urankunda. Rero ndagukunda sinkunda umuziki wawe. Urankunda arico kimbeshe jewe ariko cyo. Nkunda kuri jewe deja wamaze kuva muri list. Oh. Hey. Muri commentaire muraza kutubwira ngaho onye yes yitwa. Ego. Va mu muziki wa profane je muri gospel. Mugabo gube mu. Pana guheba umuziki. Wow. Naho nyina pana kuntege. Ego. Mwavyumvise rero abapasitori canke abahungu muri tayari mwumva yuko mushobora kudatinga no mukobwa uyu unya. Umva ko mushobora kubiyaga kandi bikagenda neza. Yes yitwa Arden. Aso indirimbo yitwa Salimia X akumwe na Bifes on the Floor. Ja kuri YouTube channel yiwe ugire subscribe hamuraba indirimbo yiwe usharing umvirize d'abord message ucurinkira mu ex wambwira ati yebana Jane sindikiri kumwe na wewe. Arden. Twaguzuma kwiriye kandi baza ko hari byinshi bakiriye muri wewe. Nigikosa abakunze umuziki w'u Burundi, nigikosaba abakunzi b'indirimbo z'ikirundi. Cyambere ndabasaba kudushigikira, gukunda umuziki, gushigikira umuziki, gutahura yuko umuziki atari w'ibirara. Ni ikintu kizoduserukira umuziki, ni ikintu kidufasha
kiragerisa imitima ya benshi rero no kudushigikira kudufata mu maboko no mu mugongo badushigikire no mu mugongo nashatse kuvuga mu mugongo so banankurikirane yego bananyakire gose ndi mushasha yego kandi mwarakoze ku rukundo rwanyu bagume ba followinga yego kugira ama subscribe umva byose babandanye badushikira ndagushimire cyane rero nanje wakoze nizere ko nikindi gena ashobora gutuma kandi zo kwemera ni shaka ginshi wow yes merci beaucoup wose dukiriye kuva kunagusha kumereye Arden gina ku mbuga ziwe Instagram TikTok Facebook n'ahandi hose mu following hamaze mu bikorwa vyiwe asante sana